hari umureformateur adakunda kuvugwa cyane yitwa Zwingli. Ni umureformateur akomeye gose kuko nimba abandi bose twagiye turavuga novuga impinduka bazana ibifatiye yuririra kuri Martin Luther mu buryo canke mu bundi baba Calvin baba bande bose kugezo kanaka burira kuri Martin Luther. Mugabo Zwingli ivyo Martin Luther ko akora mu Budagi, Zwingli yariko arabikora hehe muri Suisse kandi adafatanye na Martin Luther, atanyandiko ziba ariko arasoma. Zwingli rero ni generation imwe na Martin Luther, ariko ba Calvin n'abareformateur twita abareformateur de seconde generation, kuko saba reformateur batanguza impinduka n'abantu baza gufatwa niyo mpinduka nabo bakabandanya baterera. Ariko Zwingli wewe ni umureformateur de première génération, kuko d'abord asangira urunganwe na Martin Luther, avuka juste indwi nkeye nyuma ya Martin Luther mu mwaka w'1584. Muribuka yuko Martin Luther avuka mu mwaka w'1583 munamba 1483 niho Martin Luther avuka. Hanyuma Zwingli akavuka mu mwaka w'1484. Zwingli rero cyo kimwe novuga cyo kimwe na Martin Luther nawe nyene yize ivyigwa ndoramana kugira ngo abe umupadiri. Hanyuma hagati y'umwaka w'1513 gushika umwaka w'1515 aza guserva nk'umuwamoniye b'abantu baherekeza abasuda ku rugamba kugira ngo bafashe mu buryo bw'umutima aba umuwamoniye muri iyo ntambara. Mugabo igihe yiga ivyigwa ndoramana n'amategeko yarahuye n'inyandiko zimwe za Erasme. Novuga nti yaragize uruhara rudasanzwe cyane ku Erasme, yaragize uruhara rudasanzwe ku buzima bwa Zwingli, ku buryo banabonanye bakanaganira avuye ku rugamba, bakanabonana bakanaganira gutyo. Zwingli atangwagira umwitwaro kudasanzwe cyane kubijanye n'ikigiriki, kuko niwe novuga nti amurongorera ku vyanditswe, akamwereka ingene ivyizero vya Katolika bitiburuka muri Bibiliya, akamurungika kuri Bibiliya. Atangura kwiga Bibiliya yitonze ku buryo hagarigiye akafata ku mutwe isezerano rishasha ryose mu kigiriki. Atangura kwiga ibijanye n'aba les pères de l'église ba Saint Augustin n'abandi. Umuntu adasanzwe cyane, izo nyandiko arazifatira umwanya biciye kuri influence ya Erasme. Mu gihe Martin Luther yariko aramanika novuga ivyo twokwita vya vyemezo 95 les 95 thèses, muri ico gihe nyene muri uwo mwanya nyene Zwingli nawe nyene yariko arazana impinduka mu ishengero ryo mu Busuwise hariya Zurich, agerageza kuzana ama reforme, yanka kwigisha akoresheje rwa rutonde Katolika itanga rw'ibice, agerageza gukuraho ibintu bidakenewe mu rusengero, agerageza kubwira abanyashengero yuko vyinshi mu vyo babona bibakikuje bitava muri Bibiliya. Hagati y'umwaka w'1523 gushaka umwaka w'1525 1525 Zwingli aza kurongo ibyo twita ama dispute publique, vya bindi Martin Luther yariko arasaba mu Budagi bakabimwankira, hoho mu Busuwise birakunda. Kumara imyaka ibiri novuga nti le conseil y'igihugu cyangwa le conseil y'igisagara irimo n'abandi babubahwa n'abanyabwenge bo mu gisagara baza kumviriza Zwingli, hanyuma bakanamuhaririza ababishoboye, nawe akadefanda. Nimba Martin Luther afite 95 thèses, Zwingli nawe yandika ibyo twita les 67 thèses kujya kwa Martin Luther, nizo adefanda kumara iyo myaka yose, intambuko imwe ku yindi gushikaho igisagara cyose ca Zurich gifatanije n'abayobozi mu vya politike, gifatanije n'abakirisu bose bahindukira novuga ivyizegwa bishasha. Zwingli yari umuntu azi kuvuga gose cyane, ari charismatique, yemeza kandi afise umwe tudasanzwe. Ariko aya ni ma province yo muri Suisse ntiyaryohewe. Amakanto katolike, ibisagara bya katolika bica vyegeranya bikaza gutera igisagara ca Zurich. Malheureusement abaprotestants nabo barafata ibigwanishwa kugira ngo bagwane na zino ngabo z'abakatolika zivuye mu province yegukiye idini rya katolika. Birababaje kubera muri ugo rugamba bahava barasa Zwingli agafira muri ugo rugamba. Impinduka ya Protestant ari igitangura gusa, bica bibandanya gute? Bullinger hagati yaho Bullinger
yari mutoyi kuri Zwingli mugabo nyene yaragize urugendo rwiwe nawe nyene yari umuhungu aciye ubwenge yize kuri kaminuza nziza igihe ko yiga kuri kaminuza ibijanye n'amategeko atangura kumva ibijanye na reforme agasoma inyandiko za Erasme buhoro buhoro azaragenda arabaganye ala reforme buhoro agenda arabaganye ala reforme hanyuma mu nyuma azohava aza Zurich nawe nyene akavugana na Zwingli ubwiwe imbere ko agenda mu gasagara kiwe avuka ko ka Sargovi kandi gasagara kegukiye novuga umuzi wa Protestani ariko mu nyuma Zwingli amaze gupfa kano gasagara bahavuye bagasubiza kuri Katolika abazi histoire ya zino ntambara ariko hano Bullinger araza kavugana na Zwingli agaca genda iwabo bagasagara kiwabo aho papa we yari yahindutse mu Protestani agaca pastori mu gisagara avukamo ariko Zwingli amaze gupfa abakristo bo muri Zurich baci bamusaba gose ko yoza yari umuntu azi igiheburayo rwose azi ikigiriki gose cyane yafashe umwanya wo kuganira na Zwingli kandi azi inyandiko za Erasme baramwingiga ati ingo urongore ishengero ry'Zurich ubuko Zwingli yamaze gupfa naho yaciye aba umupastori w'Zurich kumara imyaka 44 imbere yuko acikana. Bullinger rero aza kugira arafise uruhara rudasanzwe novuga nti rukomeye cyane aho yuzuza Zwingli amaze gufu bwa mbere uruhara rwa mbere rukomeye nuko asubiza hamwe abaprotestani bakumva muri bo barafise yindi ndongozi nshasha kandi ishoboye igihe Zwingli amaze gufa vyari vyoroshe yuko ama province yegukiye katolika novuga ni anigira mu menshi uyu muzo mushasha wa protestani ariko Bullinger ahagarara nk'umuntu ashoboye ha mu bwenge ha muri diplomasi kugira ngo agwanirire kuno kwizera kwa protestani. Iyi ni intererano yiwe ya mbere ikomeye. Ubwa kabiri nuko yagerageza navuga nti kumviriza aho badasenga ivyiyumviro murabibona ko Zwingli yaragiye mu rugamba kandi yarashigikiye intambara ariko hano Bullinger ni umunyamahoro kuko avuga ati nimba abantu tutizera kumwe baba bakatolika canke aba Anabaptiste tuzogaruka ko mu biganiro vyacu aba Anabaptiste bahamwa na Luther bagahanwa na Zwingli avuga ati ntidukwiye kwica umuntu kubera ivyo atizera ahubwo dukwiye kumwemeza dukoresheje ukuri tukamwemeza rero agaragaza kugabanya novuga nti afise umutima sumugwanye nka Zwingli agaragaza kuzana impore kubije no kubana nabo badasangiye vyumviro baba katolika canke baba aba Anabaptiste ariko kindi kintu gikomeye cyane Zwingli novuga nti Bullinger atereramwo benshi barakizi bamwita le père de la théologie de l'alliance des alliances father of covenant theology kubera iki nuko yari umuhinga cyane mu jenda na Bibiliya na theologie biblique kuburyo niwe wa mbere atangura imbere ya Calvin atangura gusystematiza turakunda vuga ati Bibiliya tukwitabara nk'igitabo kimwe mugabo Bibiliya nishobora kwitabara nk'igitabo kimwe igihe atateme igufasha kwegeranya Bibiliya yose rero ibijanye n'isezerano ry'Imana muri Bibiliya ihinduka teme ishira hamwe na canke ituma umuntu atahurira Bibiliya nk'inkuru imwe ivyo bitangura gukorwa na Bullinger asohora igitabo kigerageza kwerekana le concept ya alliance biciye muri Bibiliya yose. Iyi ni intererano rero ikomeye cyane Bullinger ahava azana hanyuma Bullinger azotsindagira gose cyane theology ya Zwingli cyane ibijanye n'amasakramento akagerageza kwerekana ingene vy'ukuri ivyo masakramento bidashobora guhinduka yizera yuko ari abiri kandi yuko iyo twegeye isangira ryera ko Yesu Kristo ataza mu buryo bw'umubiri nkuko katolika yavyigisha cyane nkuko Luther nawe nyene havuye yavyigisha bigahakwa gusa na katolika avuga ati nukuri iyo turi kusangira ryera tuba turibuka gusa ivyabaye ariko muri bijya bikoresho turakoresha nta gitangaza c'umwihariko kiba rero agereza kuzigama ivyo vyizego bijanye na bizwita le memorialisme kujanye n'isangira ryera buhoro agenda regana n'abigishwa ba Calvin igihe Calvin azokwaduka hanyuma aratandukana cyane na Luther cece kubijanye n'isangira ryera agenda regana na Calvin gusumba kwegerana na Martin Luther
aho yatahura yuko Yesu aza mu buryo bw'umubiri mugabo akanywana na yama elema bijya bintu dukoresha kwisangira ryera mugabo byo bikaguma bifasa kameremere kavyo na Yesu akaza buryo bw'umubiri akavangana nabijya bikoresho dukoresha kwisangira ryera. Ico cizigwa Bullinger yarachance mugabo agerageza kuzigama icazwingiri mugabo yegerana na Calvin yizera ko Yesu aza gusa mu buryo bw'imwemo ariko birenze kwibuka gusa ibyo twita la présence spirituelle ya Yesu Kristo mu isangira ryera. Ikindi kintu gikomeye aza guteramwe Bullinger nuko aza gufasha mwiyandiko ryo twita la confession helvétique ihava ihuza novuga nti aba protestants y'Uburayi hose bagahurizwa hamwe kuri iyo nyandiko yegeranya ivyizegwa yitwa la première confession helvétique ifasha abizera kugira ivyizegwa bimwe muri kino kinjana ca 16 ngira murabona rero ingene Bullinger ahava akagira uruhare rudasanzwe cyane mu guterera kandi no mu gufasha novuga Zwingli yahavuye ahitanwa n'ikiza c'intambara. Nizeye ko zino video ziko zirabafasha kurimbura ingene Imana ari gitangaza n'ingene ikoresha abantu batandukanye mu gutsinda igira ukuri mu runganwe kanaka. Imana iraheza agira